turamaze kubibona ko mu gihugu cacu iyo hagira haba amatora canke mu gihe c'amatora nyezina abarongozi mu bisata bitandukanye ko baca bitwara uko bayishakiye bakarenga n'amategeko mbere bakaja no mu byo kwitekerera. Iyo nyifata igayitse uyisanga mu bushikirangano n'ibisata vyabwo mu mashirahamwe ya leta canke mbere no mu makomine. Iyo bizwiho ko inyuma y'amatora hazoba uwundi mukuru w'igihugu mushasha birarushiriza. Ivyo rero bishobora gukorwa mu bisata bikurikira: mu ntwaro biraboneka ko hari kudatonda ku mirimo no kutayirangura muri ico gihe. Hari ukwinjiza abakozi atamahera yategekanijwe yo kubahemba n'ibindi. Ivyo biraboneka mu gisata c'amatongo. Mu gisata c'amatongo naho bigaragarira mu gutanga amatongo atabubasha babifitiye. Hari gutanga amatongo mu bibanza bibujijwe. Hari no kureka abantu bakihagira amatongo ya leta n'ibindi. Mu gisata cyo gukoresha amafaranga ya leta naho iyo ngeso mbi yo kwitekerera ishobora gufata inzira nyinshi. Hari ukuriha imishahara ku bakozi batabaho, hari kuriha amafaranga ku bikorwa bitakozwe, hari kuriha ibikorwa vyitwa ko vyakozwe n'abantu batabaho canke amashirahamwe atabaho. Hari gukura amafaranga ku makonte akaja mu minwe y'umuntu kugira akoreshwe icitegeko rigenga amafaranga ya leta rikoresha ritari ryayageneye. Hari gutanga amafaranga y'agaciro ku gikorwa atagenewe. Hari gutanga uburyo bwo kwiyunguruza bimwe twita indemnité kilométrique ku muntu asanzwe akoresha imodokari ya leta mu kwiyunguruza. Hari gutanga ubwo buryo nyene indemnité kilométrique ku muntu adafise imodoka yiwe yitwa ko aburonkera. Hari gutanga ubwo buryo indemnité kilométrique ukabufatanya n'ubundi buryo bwo kwiyunguruza yari asanzwe aronka. Hari nko mu mabanki uguca inyuma y'amategeko mu gutanga amadeni, ivyo twita ama avance canke ama découvert, ariko banyegeje ubusuma n'ibindi tukwirirwa turavuga. Biraboneka kandi no mu masoko ya leta. Ku bijanye n'amasoko ya leta ukwitekerera bishobora gufata izi nzira. Hari gutanga amasoko atubahirije amategeko abijejwe. Hari kumanyagura amasoko kugira ngo habe umwumvikano. Hari gutanga impusha ico bita non objection ku masoko atabikwiye n'ibindi. Mu gisata c'ubutungane hari kwihuta gushira mu ngiro muri ico gihe bidakwiye imanza zari zimaze imyaka zubitswe. Hari kuzimiza n'ibigirankana amadosiye muri ico gihe. Hari kwihutisha bidasanzwe canke gutevya bidasanzwe muri ico gihe imanza leta iburanywamwo. Hari gushira imbere umwumvikano hagati y'abaserukira inzego n'ababuranya leta n'ibindi. Aha ntitwibagiye ibibera mu gisata c'amakori n'amatagisi, mu gisata c'ibidukikije hamwe no mu gisata c'ubutare. Mu ntumbero yo kuzitira ivyo bintu twagira rero tubamenyeshe ko mushikiriza aya makuru abantu bose kugira ngo umwe wese aherereye ashobore gutanga inkuru y'ivyo abona vy'abariko baritekerera muri iki gihe. Umuntu wese aherereye yoshikiriza amakuru uwo mugwi aciye ku nimero itariha, iyo nayo akaba ari 300. Inimero itariha 300.
arashobora no guca ku nimero ya WhatsApp ikurikira 257 68 29 56 25. Ndasubiramwo, inimero ya WhatsApp ni nimero 257 68 29 56 25. Canke akarungika ubutumwa kuri email ikurikira adhoc.commission2020@gmail.com. Twagira kandi duhumurize abazotanga inkuru bose ko bazoguma mu ibanga, ariko ico twobasaba nuko batotanga inkuru z'ibihuha canke zo kwambika ibara abandi. Uzotanga inkuru ifasha mu gukingira itunga ry'igihugu azoronka agashimwe, ariko uzotanga inkuru z'ububeshi nawe ashengezwe mu butungane.